Yes, mwiriwe canke mwaramusi bivana amasaha mushobora kuba ariko mukurikirana kino kiganiro cyo neza kumuguwe neza komeza neza kuno munsi canke se kuri no saha za kuvana amasaha ushobora kuba uri kumwe natwe ariko by the way nize kuguwe neza komeza neza cyane bikaze kandi ari kumwe natwe bice kuri YouTube yacu as TV nize kuna muguwe neza ndabaye kazi kandi makere kiganiro cacu jewe nitwa Igol Bdi nitwa umusaza kandi Romanyana na mandi kumwe namwe kuva imisi yose kuva ku munsi wa mbere wanashobora ku munsi wa Mungu tuganira namwe makuru avugwa muziki ndi musangi no munsi cyako tugana ku bintu biga kuri bitatu tuganire kandi kuri bimwe mu bikora vuga ku bari byatandukanye harimo kandi na Melanin boy harimo kandi na DJ Fernando ubona ko bafise byinshi bakora muziki ndi musangi jewe nk'umusaza Igol Bdi nabateguriye ko no munsi aciye imisi atari miki mu gitona ko DJ Fernando akoze indirimbo ayikwa na Eddy Kenzo indirimbo itarakweza ukwezi indirimbo imaze indiziga kuri 3 remix indirimbo ko yatangaje n'abantu benshi banavuga ati uko biri kose remix ntabwo yarikenewe uko biri kose kandi remix kuri DJ Fernando kubyegera bavugwa na DJ Bdi n'abandi benshi atandukanye remix ntabwo yarikenewe ariko nuko DJ Fernando yakoze umuti ajanze igihugu inyuma ko yatangaje coming soon akora remix ariko na Eddy Kenzo remix yarizwe kishwa gukorwa na Bruce Melody shoko kandi na Dr Jose Chameleone remix kandi byari bizishobora no gukora n'abandi baremvye batandukanye kuva ngaha muri East Africa ariko bitagenze kuno muri rusange ikirusha kuzano indirimbo remix yamaze kiringo cindwi ziga kuri zitatu nta kwezi irakwiza itarasohoka Fernando yatanze ko ubutumwa agira ati iyo maze kuba uri igisiga ntubwidana nimbata ahubwo utegeza kubuguruka ukagurukana n'ibisiga muri rusange ikirusha kuza ko ngaha Gusto harazigiye gito atari karavuga ku bintu byari mugenzi we ndavuga DJ Fernando na no muziki ndi mu usanga ko ni umwe mu postinga gake kabaho mu muziki ndi so nuko many boy yatanze ubutumwa agira ati vuba yambata irasubira kuguruka yiyunguruza bukebuke na kare ngo nigo rugendo ariko mbega mwomenyera ibisiga bigeze buno butumwa yatanze abutangira kuri mugenzi we Fernando mu gihe Fernando yavuze ko ashobora kuba ari igisiga ariko mugenzi we like Gusto nawe ari imbata na Fernando haciye ibintu tiga kuri 15 gusa yavuze amwishuye n'ibintu byabaye ku munsi wa gatanu agira ati ibisiga bigeze hanze y'igihugu imbata byarase ko zijabuka na Kanyaru canke ngo Tanganyika gusa bo bakuze peti yangu fata risk buno buto bwatanzwe na Fernando bwatanzwe kandi na Melanin boy mukanya gato tubusesangure so ni ikintu kimwe gusa kijanye na We Love Music turazi ko We Love Music yabaye kuva kera bwa mbere yitwa We Love Music mu nyumiraza nka We Love Music bafite aba manager batandukanye twarayibonye twagiye yabwira ku mbuga zitandukanye ariko hambavu yaho abafana muri rusange niwe ko baratahura ikintu cha Gusto na Fernando kuko no kubara bana mu muziki ndi muri rusange jewe nk'umusesanguzi wanyu hari amakuru menshi ndabazaniye ashobora kuba navugwa ko Fernando na Melanin boy bashobora kuba bafitana indirimbo hambavu yo kubana muri Love Music amafaranga yo gutandukana bari kumwe mu mugwi wabo Love Music so byagenze gute muretse ko Fernando wewe yagiye nk'igisiga araja ukaja kwa na Eddy Kenzo niko kutanga ubutumwa avuga ko yavuye mu mbata aba igisiga mu nyuma ariko arajabuka mu nyuma bazi ko Fernando ni umwe mu baririmbyi ubona ko bakora ibitaramo hanze y'igihugu muri Congo baja muri Kenya baja muri Kampala Uganda baja kandi Dubai ariko turazi neza ko Gusto Melanin boy nta ndega rurira ngo agiye gukora igitaramo hanze y'igihugu uretse igitaramo akoze muri zone ya Kinama kimwe ariko mera ba Kerina ariko amavu yaho mwibuke ko yanapostinze indirimbo No Fox in Love ndavuga DJ Fernando ayipostinga ku rubuga rwiwe indirimbo kandi ari ya Melanin boy mu gihe haragaga n'amasanamu n'amareresi kandi y'ubuce butandukanye bw'ino ndirimbo ya DJ Fernando nako ya Melanin boy ipostingwa na DJ Fernando agace mu rusange so no vyakira gute mu rusange kino nshaka kuvuga kandi hari ibintu byatanzwe nka Jean Claude JC Entertainment asategura ibitaramo ngaho ku mugabane wa Buraya ariko ndabise ko Melanin boy afite indirimbo na Satbi nk'amasarama yagaragaye bari muri Empire Avenue kwa Street Beat abafana bari ko bariyumvira ko kano gashobora kuba agakino ka Fernando na Melanin boy bari ko barakubwira ngo bacire inzira indirimbo bashobora kuba bafise sinova ngo ni Gusto agiye gucira inzira indirimbo agiye kwa na Satbi oya ahubwo ni indirimbo iri hagati ya Fernando na Gusto
Melanin boy bariko barakora bivuga ko ari nayo ishobora kuba iriko irategura inzira hagati yabo kugira ngo bagume bavugisha abafana muri rusange nk'akajambo Fernando yagize ati wakuze usigaye ufata risk bravo petit yangu. Jewe naricaye ahantu hamwe ndimvira ikintu kijanye na kino gikuwa cabo nimba vy'ukuri Fernando yo bafite indirimbo na Gusto Melanin boy dusubira inyuma turabe ibintu vyabaye hagati yawe na Arve Smith. Dusubira inyuma kandi turabe hagati ibyabaye hagati yabo na B-Face on the floor ku ndirimbo motivation. Ibyabaye kandi hagati yabo kunisha kumera nk'abandi. Ibyabaye kandi witeramo dramatic consent. Ibyabaye kandi mu gitaramo cyateguwe na Yaganga kuri Jardin Public twese twarabibonye. Ariko hamwe baba bari indirimbo bariko barategura mu nyuma bakaza bavugisha abafana nkuko muri rusange. Muvyakira gute? Twovyakira gute? Mbega beze nishobora kwica career y'umufana. Tuvugishe mukuri ivyabaye kuri Arve Smith vyateranije abafana Arve Smith maze abafana bakunda Melanin boy gusumba uko bakunze Arve Smith kumvuzi vyabaye ku ndirimbo ushaka kumera nk'abandi. Ubu tuvugana ivyabaye kandi bice birabandanya bija gutora amapine ya Gusto nivyo vyatumye Gusto guma mukunda. By the way jusqu'à présent Gusto aracafise urukundo mu bafana muri rusange. Ako umuntu wabaje ikintu kimwe nyimba afite urukundo kubera imbuga ziwe zatera imbere nka Fernando hamavu yaho kandi nyimba vy'ukuri bafitanye iyo ndirimbo bazoyisohora muri management kanaka hoho bazoyisohora bashaka kuvuga ko ari indirimbo isohowe nande nyimba hari iyo ndirimbo iri mu minwe yande hagati ya Fernando na Melanin boy ntawe bizicira izina. So ubu tuvugana Fernando ariko arasuzugura mugenzi we sivuga ko kumusuzugura mugabo ariko aramuvuga cyane nk'ushaka kwerekana ko ataruri indege. Ndimo no Fox in Love murazi ko ari magace kavuga ibintu byo kuri indege no kutura indege vya Fernando wako Fernando ko vya Melanin boy wako Fernando yabiririmbye gace konyene atari posting bisiwa ngo yakavuga mugenzi wa mutaginga ko ataruri indege muga Fernando we yama yazuri mugenzi we nakura amakinga muri rusange. Hari amakuru avugwa ko inyuma yuko JC cyangwa Jean Claude ategura ibitaramo ku mugabane Buraya ashobora kuba yarahagaritse guhamagara abaremvye b'Abarundi ku mugabane wa Buraya. Iyo nkuru irahari kandi nivyo inyuma yuko B-Face na Mona Wada na Kirkwakiri na Dabuje bagiye hanze y'igihugu mu Bubiligi inyuma yuko bakoze ivyadashaka navuga Mokens niwe amasezerano yiwe yanyuranije n'ivyo bari basezeranye muri rusange. Mu nyuma JC afata umugambi wuko atamuremvye n'umwazo sakoza mu Burundi amushira mu gihugu cy'Ububirigi mu gitamo ciwe ya mu Faransa ca mu gihugu cy'Ububirigi. Amakuru atanzwe no mu nyuma yaraje abitanga ku butumwa ariko ambavu yaho yaragarutse avuga ko agiye gushira hanze abandi barengeye bagiye kuri batatu harimo D1 harimo na Gusto Melanin boy mwazo gukora igiteramo kimwe umwaka wose mu gihe tuzi ko yahora atuma kabarembye agiye kuri batanu. Impamvu nzanye bino bintu nuko Gusto ari mu bo yatumye ko mu giteramo kizobera mu gihugu cy'Ububirigi tareke ntamenyekana ariko nca ndafata no gutuma yatanze agira ati imbata buciguruka nako sorry nawasomere mu mbona vya bisiga bigeze yagize ati vuba yambata yasahuruka bisongo vuba yambata irafata ibirere nayo imere nk'ibisiga ije gukora igitama hanze y'igihugu ni Gusto Melanin boy kwiyunguruza buke na kare ngo nigo rugendo bisongo mbega ibisiga byo mu yabigeze he Fernando mwishe ko ibisiga bigeze hanze y'igihugu nibigikora ngamba gihugu cyo Burundi. Amakuru arahari nibutse post ya postinzwe na n'uwo mu ambassadeur b'amaradio Homeboy yagize ati Fernando arimba inkato mugabe inkato ziwe ndazikora cyane azoshaka kuduha urukato ryari. Fernando yayipostinze acagira ati urukato vuba ruraje bano baririmbye nyimba yo bari base hagati ya Fernando na Melanin boy twovyakira gute umuziki wose mu rusange nyimba naho yo bari ari indirimbo bafitanye hagati yabo iyo ndirimbo yakira gute iyo ndirimbo nta muntu umwe muri bo yo kwikira izina yaba Fernando cyangwa Melanin boy mbega bafana umuziki mu rusange bo kwa mabikunda mbega hamwe base yo hagarara umuziki wawo uzimangana ko Fernando ikara hitinga cyane afite amahiti menshi indirimbo yiwe yabaye ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda muri top 10 yakozwe nako yabaye ya kane muri top 10 yakozwe hamwe byo bitameze uko DJ Fernando karatura amahiti muri rusange twovuga neza ko indirimbo itazomwikira hiti mu gihe bafitanye indirimbo na Melanin boy ubutumwa tubugakira gute mu rusange. John zirako nabazobwiye igitekerezo cyo kwanaka muri commentaire ukatubwira muri rusange uvyakira gute ibintu vya Fernando ndetse na Gusto mugenzi we na Melanin boy. So ivya Gusto na Melanin boy nuko afitanye indirimbo bagiye gushira habona mu kiringo tutaramenya mu itariki tutaramenya kandi ku munsi tutaramenya
ako kandi novuga ko ni indirimbo urako bigaragaza ko ishobora kuba yaramaze gukorwa ariko cengira ikibazo indirimbo iri kwande indirimbo bafite Melanin cenye bafite undi management bafite undi manager ariko arabasponsorisa nyimba vyo bimeze uko naho no kutumvikana tuzigwa hari hagati yabo ku mbuga zabo no kubana gukora ibikorwa vyabo hagati yabo yo love music igiye kugaruka canke ni Fernando akoze collabo na Melanin ho indirimbo yo bari yo kwandi yo bari ya Melanin canke ya Fernando niyo bari love music naho love music igiye kongera kubaho muri rusange ubutumwa muze murabwibaza ko cyane kuko amajambo batipe ko barandika barakora ibintu byo bigaragaza ko bashaka kuguma bibrandinga igizina barifise mugabo kugira ngo gume ku mwanya bagume on trend ariko ikintu uvuga hari indirimbo hagati ya Fernando na Melanin amakuru tushaka kubandanyiza ko amakuru avugwa kuri Rinoji na Monia Flair bivuga ko ashobora kuba yubakanye na Rinoji ibitaramo byinshi byagiye biraba mwarabibonye kandi nivyo by'ukuri Monia Flair na Rinoji bameze kuno mugabo reko biri kose Monia Flair asa n'uwahemukiye Rinoji tugereza ko Rinoji yabura muri Wema Entertainment ariko mena Landry Promoter urakuba babakuye muri Wema bikogwa na Wema Nela bavuye muri Wema Entertainment munyuma ya igitamo cyaberenga muri Gala Plaza twarakibonye ni igiteramo ca Satu DJ Bien Rinoji yari mu bakoze igiteramo na Monia Flair aramukirikira igiteramo cyaberenga ku mutwenzi Rinoji niwe yari like wakoze igiteramo ako Bdi mu nyuma Monia Flair abantu batizi ko yaje araza mu giteramo mugabo ntiyigeza performing asigaye mu modoka makoto yafise reko bwata makoma shaka mu office igitamo cyabereye mu ntara ya Gitega ariko na Mona Wada Rinoji like Monia Flair yaduze isazi joro abasaha y'ijoro akurikira mugenzi we Rinoji nk'umugabo wiwe muri rusange amakunda afise niyo narindi mu giteramo twayibonye amasaha Monia Flair yadusanze mu ntara ya Gitega mu giteramo cabaye ca Mona Wada na Rinoji encore na Landry Promoter amakuru arayazi nuko byagenze mu rusange ibijanye na Rinoji na Monia Flair yatangaje avuga ati jewe Rinoji no mu Barcelona hama nanje ndi mu Real Madrid so ngo ntabwo dushobora kuba twokundana Rinoji unyumvirize ntabwo Monia Flair gukunda men Monia Flair afite abantu benshi bariko baragenda na by the way bivuga ko ni base cyo kwa nakora gihe Rinoji we yatanze ubutumwa agira ngo c'est la vie donc c'est la vie song ni new song inyuma y'igihe nyuma igiye kuza amakuru je mfise kandi nkeshwa na management ya Rinoji nuko agiye gushira indirimbo c'est la vie donc c'est la vie yanditse mu Kirundi c'est la vie mugabo ni c'est la vie mu Gifaransa donc c'est la vie niyo ne song ya Rinoji agiye gushira hanze nyuma y'indirimbo akoze ijya nyuma ndikushaka kuvuga iki hari indirimbo ihari ya Monia Flair na Rinoji kandi mugino ndirimbo ntiragaragazwa coming soon yahana izosokera amasara mwarabonye yarasoze ako ntabwo ari c'est la vie bivuga ko indirimbo ishobora no gureka gukogwa kumvuze uko Rinoji ashobora avuye muri Wema kwa Landry Promoter nk'ubutumwa yatanze ryari abwiye Landry Promoter ngo kubera ko intarure indege nibaza mwabonye ishobora kugaruka ko bego se ibintu bigaragaza ko Rinoji atamerewe neza mu muziki ndoni mu rusange ibijanye na Rinoji kandi na Monia Flair mesheza kubeko kuzana ibintu byo kwerekana ego barakundanye n'abagenzi mugabo bariko bacinzira y'indirimbo yabo bafitaniye ntabwo ari urukundo komtere ntabwo ari Monia Flair akunda Rinoji ahubwo no kumujya ko hiti ayo mwe murazi ko muri yashobora no kuzima atari karavuga Monia Flair impamvu ari karavuga bino nuko akeneye kugira ngo izina ryiwe rigumere trendinga ariko na Rinoji aguma amukwega amavuta yiwe aguma yakwega aja kuri Monia Flair so nuko imeze amakuru ya Monia Flair nuko yifashe muri rusangi ndacara umusaza kandi ako by the way amakuru ya Love Music nuko kandi ifanye ko afitanye indirimbo hagati ya Love Music Fernando na Melanin amakuru kandi hari ya Monia Flair na Rinoji nuko hari n'indirimbo inyuma y'urukundo rwabo ruhari ariko amakuru hari Monia Flair ararakwa Rinoji byo ndabizi nta kibazo nakimwe gihari mu rusange so nuko fensa sora bigene neza cyane opade kiri kiganiro shumire kandi master n'ari nyuma amasara bagamba dufasha amasara adushikire n'amajwi bimeze cyane mu rusange Juni Igol Bdi acu sosa ku munsi wakangaye mu rusange areka ku matemo zosubiramo nazo zosubira kandi mu rusange bye bye by the way Igol Bdi musaza hasta lwamanyana nuko niza kumuguwe neza sura munsi kandi bugira kandi Juni Igol umusaza lwamanyana namandi kumwe namwe for Monday to Friday ubone nje tugende ku bintu bigira kuri bitanu kintu kijanye n'Uganda story company nko bibona ndi hano kugira ngo ndabaganirize nkuko naje nama ndimwo muri ivyo
mategeko ikintu kizura kivuga n'ikintu kibuka kivuga. Story Company uva ko ni uruganda rushobora rukora ibinyobwa bitandukanye harimo n'amazi Story Water, harimo kandi na Story Juice tangawizi, harimo kandi n'amavuta Family Care Lotion ava muri runo ruganda navuga Story Company. Hamavu yaho bafite ibintu byinshi bakora nk'imyuga bashobora gukora ko barigisha, harimo nko gukora ibinyobwa bitandukanye, gukora amasabuni, barigisha kandi gukora ubuyi, bakigisha gukora ibirato, bakigisha kandi gusona, bakigisha kandi gukora n'utundi dutandukanye mu gihe bigisha no kumwa donc atankomanse. Story Company ringa kugira ngo umushoye kuba mu ibamo namwe abajene nashana bashaka kwiteza imbere, bashaka gushika mu ruganda Story Company na cece ko ndashobora kwihereza amazi byorosha ameze neza, amazi ya Story Water, ikinyobwa gifise akanovera kameze neza ndavuga Story Juice, jus ikoze muri tangawizi, ushaka kwisanga muri Story Company. Story Company ikorera cicaro gikuru gikora mu Kamenge 6e avenue numero 25 cubona Story Company nkuru. Ariko by the way ikora hagati hose mu gihe tubona kuno hanze y'igihugu Story Company kiraza kugira ngo ibandanye bashikiriza ibinyobwa bitandukanye byinshi nk'uko ikivugo cabo kiri ni gwaruka tujane na nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi mu mbono kazoza y'igihugu cacu cifashe mu mwaka wa 2024 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2026 mu kwimyuga kwigishanya kandi n'utundi tugeneye bitandukanye. Runo ni ikivugo cyo mu ruganda navuga Story Company ushaka kwifatanya nabo yamagara kandi abanyabitahe bashaka kwifatanya nabo kuza atankomazi iruguru imiryango ya ngo Story Company mushaka gukorana atankomazi. Ndabibutsa ko ifise amazi Story Water, ifite kandi n'ikinyobwa Story Juice koze muri tangawizi, ifite kandi n'amavuta Family Care Lotion. Bye bye, hasta la mañana.